Bakunzi bacu, mudukundire uyu munsi tubavunira akagohe ku bijanye n'ingwara y'igitigu ariyo ngwara ya hepatite. Muti mbega ingwara y'igitigu niki? Ingwara y'igitigu ni ingwara iterwa n'umwe mu migera y'igitigu ariyo A, B, C, D canke E. Iyo ngwara irashobora kwikiza canke ikamara igihe kirekire itarigaragaza canke igasinzikaza igitigu gushika kuri kanseri y'igitigu. Iyo ngwara rero ishobora kwandukira umuntu biciye mu buryo bukurikira. Hariho imibonano mpuzabitsina idakingiwe ku migera yo mu bwoko bwa B, C na D. Hariho kurangura imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye. Guhanahana ibikoresho bitobora uruhu harimwo inshinge, inzembe, ibikwashu n'ibindi. Kuronswa amaraso arimwo umugera w'igitigu, kuticandagisha umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, kutagira isuku rikwiye ry'ibinyobwa n'ibifungurwa biribwa bidatetse. Hariho rero abantu bakarigwa gusumba abandi n'iyo ngwara. Muti ni bande? Abana bakivuka, abakozi bo kwa muganga, umuryango w'uwanduye, abitera inshinge z'ibiyayuramutwe, abakora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye, abagendana umugera wa sida. Ngibi ibimenyetso vyerekana ko umuntu afise iyo ngwara: amaso asa n'ibara ry'umuhondo, uburuhe bw'umurengera ataco wakoze, hamwe n'ububabare bwo mu nda, mu ngingo n'ahandi. Umuntu amaze gusinzikara, ibimenyetso bitandukanye nk'urusina, kudahwa amaraso n'ibindi birashobora kwibonekeza. Tumenye neza ko akenshi umuntu arashobora kugendana umugera w'indwara y'igitigu ata bimenyetso bigaragara afise. Ni gute twokwikingira imigera itera iyo ngwara y'igitigu ariyo hepatite? Hariho kuronswa urucanco rukinga umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, abana bakivuka mu masaha 28 hamwe n'imigwi y'abantu igeramirwa. Gupima umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B ku bagore bose bibungenze. Gupima imigera y'igitigu yo mu bwoko bwa B na C mu maraso yose atangwa. Kugira inyifato ibereye mu kwihangana, kutarenga ibigo no gukoresha neza agakingirizo. Kudasangira ibikoresho bitobora uruhu canke bitera udukomere duto duto harimwo imijigiti, inzembe, ibikwashu n'ibindi. Gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu gukinga imigera y'igitigu yo mu bwoko bwa A na E. Mu gihe habaye kwizibura, kirazira gufyonda ako gakomere, ahubwo uroza neza n'amazi meza n'isabuni canke n'umuti woza ibikomere, ugaca unyarukira kwa muganga. Mbega mwari muzi ko hano iwacu iyo ngwara bashobora kuyipima no kuyivura? Ibikoresho vyo gupima mu maraso imigera y'igitigu yo mu bwoko bwa B na C biramaze kuboneka mu Burundi kandi n'imiti irahari. Ku bijanye n'indwara y'igitigu yo mu bwoko bwa B, imiti yo gupfupfahaza imaze kuboneka ifatwa ubuzima bwose. Ku ndwara y'igitigu yo mu bwoko bwa C, umurwayi yipimishije kandi agafata imiti hakiri kare arakira. Umurwayi wese rero abwirizwa gukurikiranwa n'abaganga, akongera agakurikiza impanuro bamuhaye, harimwo ibijanye n'isuku, gufungura imfungurwa zibereye, nko guheba imfungurwa zirimwo ibinure, guheba inzoga n'ibindi. Abarundi barayamaze ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore. Twicandagishe, twipimishe, bishitse tukandura naho twitura abaganga, dukurikize neza n'impanuro baduhaye.